Barasaba leta y'u Burundi, amakungu, ubutungane ku babo. Iyo n'imiryango yabuze ababo ku mutumba Ruhagarika mu ntara ya Cibitoke mw'ijoro ryo kuwa 11 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2018. Kuri no musi wa gatatu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 bari baramutse bibuka ku ncuro ya kane ababo bagandaguwe bunyamaswa. Ivyo bikorwa vyaranzwe n'urugendo rurerure rwabakuye ku mihana yabo berekeza ku ntatemwa zabo bahisi. Abari muri urwo rugendo bari bafise ivyapa hanini basaba ubutungane ku babo bagandaguwe. Imfuvyi mwazihebeye bande. Barasaba kongererezwa umutekano bugingo bari ku rubibe igihugu cacu gihana n'ica Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kandi barasaba amakungu ahaye indaro abo bicanyi ko yobafata ikabashikiriza ubutungane bw'u Burundi. Biyamirije kandi umuhari w'iterabwoba Rede Tabara. Aho twiyamiriza umuhari w'iterabwoba Rede Tabara, turabona n'ikindi cyahapa tuzaregereye ku rwego rwa Kongo, turasabye ko umutekano wacu wongerezwa. Turabona rero ikindi cyahapa turasabye leta n'amakungu badufatire abo baduhekuye. Turabona ikindi cyahapa imfuvyi n'abapfakazi baduhereye bande, aho basaba leta y'u Burundi kugira nayo gire ico ibikozeko na cyane cyane kugira batunganirize abantu baburiye ababo. Turabona ikindi cyahapa turiyamirije kwicirwa ubutore. Turabona imfuvyi n'abapfakazi biragarukirwe. Turakeneye ukuri ku bwicanyi babereye ku Ruhagarika abenegihugu barasaba leta y'u Burundi ndetse n'amakungu kugira ibareke neza irashirire ahabona ubwicanyi babereye ku mutumba wa Ruhagarika. Ivyo birori vyaranzwe kandi n'amasengesho yabereye ku ntatemwa zabo bahisi no gushira urugori rw'amashurwe ku mva zabo. Inyuma yo gushira amashurwe ku ntatemwa z'abahisi hakurikiye guhurira hamwe ku mihana yabo, aho haciye hanavugirwa n'amajambo y'uno musi. Amajambo yatangujwe n'indirimbo zo kwibuka ndetse n'umunota w'agacerere. Ingorane zizohera ryari, izingorane zizohera ryari, twarabuze abo twakundanye benshi, twarabuze kubera ingorane, amasanganya mu mihani wacu. Wino Yesu duhoza amarira. Izingorane zizohera ryari, izingorane zizohera ryari, twarabuze abo twakundanye benshi, barapfuye kubera ingorane, amasanganya mu mihani wacu. Wino Yesu duhoza amarira. Mwijambo ryiwe uwaserukiye ababuriye muri ubwo bwicanyi yashimiye abantu bose bashoboye kubashikako muri ayo makuba, duhereye ku mukuru w'igihugu, abubahwa bavuka mu ntara ya Cibitoke ndetse n'imvukira ziva mu ntara ya Cibitoke iri mu makungu. Yarangije ijambo ryiwe asaba leta ubutungane kandi no gucungerwa umutekano. Hari kwigenekerezo ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2018, aho inzirakarengane 24 zagandagurwa bunyamaswa n'umugwi w'abicanyi bavuye mu gihugu ca Kongo, zisiga imfuvyi, abapfakazi n'ibimuga, bitera amarira n'amaganya mu miryango, ku banyaruhagarika, ku banyabuganda, ku banyecibitoki, ku barundi, eka no ku banyamahanga. Ntitworeka kubamenyesha ko wabaye umunsi mubi utazibagiranwa mu mitima yacu. Nico gituma uko umwaka utashe twama twibuka izo nzirakarengane twabuze. Kubw'ivyo turashimira leta y'u Burundi yadushigikiye muri ico gihe kitari gisanzwe. Turashimira kandi umukuru w'igihugu
yashoboye kudushikako aho yari akiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turashimira imvukira z'intara ya Cibitoke zirongowe n'uwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, zashoboye kudushigikira muri izo ngorane. Turashimira kandi uwahoze ari umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda, nawe nyene yashoboye kudushikako muri ico gihe. Turashimira abavuka ntara bari mu mahanga, nabo nyene bakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kudushigikira. Turashimira kandi abarundi bose bafashije mu bitandukanye. Imana ibahezagire. Userukira imvukira zo mu ntara ya Cibitoke ziri mu makungu mu ijambo ryiwe yasabye leta ikoranye n'amakungu guhagarika Alexis Nduhije kuko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umuhari Rede Tabara. Izina ry'umugwi muto atari gito w'imvukira zo mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda, Mugwi na Rugombo bavukanye mukoraniye ngaha. Twibukanye amagorwa yashikiye Ruhagarika. Reka tubanze twibuke ko imyaka iheze abanyaruhagarika bagandaguriwe ubusa bazira urwanko rw'inzikira. Hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mu 2018. Twibukanye kandi ko inzego z'igihugu hamwe na bamwe baserukira ibihugu vyabo mu Burundi bari baje gusangira akababaro no gushingura inzirakarengane z'uwo munsi. Ikindi naco, uwakoze iryo bara ntangere yitwa Sinduhije, atwara umugwi w'iterabwoba witwa Rede Tabara ugwanya intwaro ya CNDD-FDD. Abo bose bahasize ubuzima, bari abenegihugu biciwe mu ngo zabo babakomye mw'itiro. Abagabo, abagore n'abatama hamwe n'abana barajaniranya badacaguye. Banyaruhagarika namwe mwese mukoraniye ngaha, reka dufata akanya ko gushimira uburongozi bw'intara ya Cibitoke hamwe n'inzego za gisirikare z'igihugu zashoboye kugarukana umutekano mu ntara yacu hamwe no mu gihugu cose muri rusangi. Reka kandi twibukanye ko abakoze ico kibi naho tutababona ntibari kure ya Ruhagarika. Twibaza ko rero ataruhusha na rumwe twese dufise rwo kwibagira canke kwibagiza ubwicanyi bwabereye mu Ruhagarika, ngo umutwe wibagira ko wakomerekejwe urasubira ugakomereka. Turasaba ubutungane ko Sinduhije yokurikiranwa na sentare mpanabyaha ya kiremwamuntu mu Burundi hamwe no mu makungu ku bantu yishe mu Ruhagarika.